Melchior ndadaye kubera ibyo yari yaciye mu byo yabonye igihugu cyaciyemo by'amacakuri, yari umuntu yipfuza gusubira kunywanisha abarundi. Eka kazi na muntu kuko kari karahonyanzwe ku rugero rwo hejuru ngaha mu Burundi. Agateka kazi na muntu byari ishimikiro rikomeye kuri politike ya Ndadaye. Ikintu cyitwa ligue iteka nawe nyene ari kwisonga mu bagishinze. Ari ibibazo bitorerwa inyishu byoca mu nzira y'ibiganiro ya demokarasi bidaciye mu ngwano canke ingimba. Abantu bakumiriwe nk'abakenyezi, abajene, abakiri bato, abatwa, mu bimenyetso bimwe noguha nko ku bakenyezi mwomenya yuko ku ntwaro yiwe muri leta yiwe ya mbere ariho habaye umuboromatari wa mbere w'umukenyezi. Muribuka yuko ariho hambere habaye abamusitanteri b'abakenyezi. Aho n'ibindi bintu vyerekeye vy'intara, amacakubiri avuye ku ntara, murihweza muri leta yiwe ya mbere yarakiri muri provinsi Muraba, hava Imwaro, mugabo nta umuntu w'Imwaro yashizemo gushobora gushiramwo abiwabo. Ariko yaravuga ati n'igipolisi tuzoze turabatora dukurikije ku ntara ku ntara. Urundi wese ategerezwa kwishira akizana. Ibi bintu byo guhindura byo gushira mu mahinguriro ivyimburwa by'abanyagihugu kugira bibikike yarabizanamo, kandi niyo programme imwe yo yari imaze no kubona, twari tumaze no kubona abazoyifasha nk'ibintu byo guhingura amatomati, sauce tomate ngaha nyene mu gihugu. Ivyo bintu rero byarashimisha cyane abanyagihugu. Urumva yari umuntu n'ukuri w'intungane adashaka ibintu biciye mu mvururu.